Ndabaramukije ku bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye. Ati niba utari bwakanda subscribe, please kanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ama update ibiganiro byose bica kuri Eric Burundi TV. Behind the camera my cameraman Lily Queen akuzana ama image ameze neza. Ndi kumwe n'icamamare mu muziki wa gospel mu gihugu cy'u Burundi. Mvuze ati producer magnifique canke magnifique ndayisaba numwe maririmbyi bamamaye cyane mu bikorwa byinshi n'umunsi namukuzaniye kuva tango uyu mwaka ntwari twakora nawe kiganiro ariko ndamuzanye ngira ngo atwereke bishasha yateguye muri uno mwaka. Producer magnifique ndamukiriza abantu bari kutura. Yego cyane ndabaramukije cyane ndizera ko mukomeye meze neza natwe turi bazima turashima Imana. Muri bimwe maze kubona muri kino gihe ndiko ndabona uriko uraduga cyane ku rubuga rwa Facebook. Yego. Aho utahora urukoresha. Yego. Nice kintu cyo bacara kugiyemo kugira ngo wiyumvire gukorera kuri Facebook na. Urakoze cyane navyumvisemwo ko no fata ibikorwa byanje nanjye kutunga kubishira ku ma social media yose kubera ko nkuko nagenda bisigura indirimbo zanje zagiye ziravuma mu matelefone asanzwe ariko rero kuri social media ntabwo ibikorwa byanje byari bwaze ko byihariye. Rero muri umwaka wa 2026 nihaye hangiro ryuko nanje ibikorwa ntegeza kubishira ku mbuga kugira ngo abatarabironka babibona. Amakuru dusumira tuko turumva ko producer magnifique umwanya n'umwanya shobora kwitwa pasteur. Hari kuri ko bakuri muri ivyo bintu Imana ibonye ko bikwiye bizoba mugabo mu byukuri ntabwo ari vyo mugabo igihe kigeze Imana ibonye ko bikwiye birashobora kuba ariko subu kuko mu bisanzwe iyo ngabire ntayo fise kiretse Imana yimpaye jewe Imana mbaye ingabire yo kuririmba n'izindi ngabire zitandukanye n'ivyo by'intuze by'upastor n'ibindi byo ntabwo iyo ngabire ntayo fise kiretse Imana yimpaye. Okay, ku kintu tugaruka kuri Antivirus Records. Mu ma studio maze imyaka myinshi Antivirus kuva ndayimenya kuva muri 2014 depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui ni imyaka myinshi ni studio yasohoye abaririmbyi benshi batandukanye ariko ntabwo Antivirus Records muri kino gihe ihagarikiye abaririmbyi. Ico kintu cyo bakiri mu myiteguro mu muri ko murategura canke mwarakiretse ico kintu kiri ku ruhande. Urakoze cyane ico kintu ntabwo turagitegura kuko bivanye n'ibikorwa byinshi Studio Antivirus Record isigaye ifise imyanya itubana mito. Nayo mpamvu mbere tugira ko dusaba imbabazi abafanzi batwandikira haba ku mbuga inyishu igateba. Ni imbabazi kubera ko ibikorwa byo muri Antivirus ni byinshi biradufatira bigatuma ibikorwa bimwe tudashobora kugira gute kubikora nk'icyo kintu cyo gupromotinga abaririmbyi. Icyo kintu ntabwo turagikora bivanye n'ubwinshi bw'akazi. Burya wewe na Bonke uherutse watubwiye ko ari igikorwa muri gutegura hagati yawe na Bonke Anglikana mu Rumonge. Eske cobe cyo gikorwa kigeze he? Mu bisanzwe icyo gikorwa ntabwo turagitegura neza ariko bishitse tuzogikora kubera urya n'inshuti yanje kandi hejuru y'ubucuti dufitaniye dusangiye n'umwuga n'umuririmbyi nanje nkaba ndumuririmbyi rero abaririmbyi bagukorana collabo ibyo n'ibintu bibaho bisanzwe turashobora kuzobitegura hama tugakorana. Yego. Hari inkuru ivugwa yuko producer magnifique ari umwe mu baririmbyi bamamaye cyane mugabo ku mbuga atari kirenga. Yego. Muga indirimbo ziwe zarakwiragiye. Ugerageje kuraba birashikoka kagenda nk'ahantu nta munsi urashika ahantu ntibakumenye ariko ibikorwa byawe bakaba babizi. Urakoze cyane ibyo bihe rero nibyo bikwiye kuko nta nzu 10 mvuze inzu 10 ngirumbi carico ndavyumva cyane nta nzu 10 wogendamwo ngo ubure indirimbo ivuga ngo ibiri imbere yanje n'ukuri ndabona bitoroshe urafata ukuboko zenda ngizo urugendamo iyo no kuvuga ni inzu 10 cyane buri nzu 10 rw'umurozi ruratangaje cyane nta nzu 10 wogendamo ngo ubure mu iyo ndirimbo. Rero ivyo nkuko nabikuvuze byamamaye mu matelefone mato ari nayo mpamvu 2026 nifuza ko ibikorwa nanje bije ku marezo social nkuko yego nashaka menye iki kintu kimwe nshaka tuganire ko je nawe nashaka kumenya ati mbe burya producer magnifique kugira wandike indirimbo urukundo rw'umurozi waye yanditse wisunze iki? Urakoze cyane mu bisanzwe indimo mu kuyandika ni ingabire Imana itanga. Andi kuvuga ko ijya ndirimbo urukundo rw'umurozi ndiko ndakwishura ni ingabire Imana itanga
burya twebwe abakompositeri twahaye ikibanza ijuru kugira ngo muri composition ijuru riduhagararire icyo ijuru ryifuza kubwira abantu Imana ibivuge biciye mu gahogo. Rero iyo twice twandika indirimbo ni message Imana ibirungitse kugira ngo abantu bafise iyo ngeso yo kuroga bumve message yabo. Rero mu gihe ndari kwandika novuga nti nijuru yampaye iyo ndirimbo kugira ngo abaruzi bumve ko kuroga atari vyiza. Okay, baramaze gukora mu mutwe. Murakoze cyane. Mbo icyo kintu birashika bakaba batarakinkorera mugabo abandi bakaba bamaze kuyibakorera. Indirimbo Iwacu Kabonga yagutwaye igihe kingana gute mu kuyandika? Kwandika indirimbo yantwaye iminsi mike cyane. Narayanditse kabisa Kabonga Iwacu kandi urumva ko ifite amajambo ameze neza. Rero iyo ndirimbo yantwaye igihe gito. Hari bivuga yuko abaririmbyi ba gospel cyangwa abaririmbyi mu gihugu cy'u Burundi iyo bagiye hanze badahabwa support bakabyidogera cyane. Abandi nabo bakavuga ati impamvu bataronka support nuko nabo iyo hari ibikorwa by'igihugu badakunze kuba plaza. We kubwa ubibona gute? Urakoze cyane. Jewe icyo mvuga kubwico hajya icyo novuga nuko inzego z'igihugu zofasha cyane mu bintu bijanye n'abaririmbyi canke abantu bafise ingabire amatara kujya ibindi bihugu byagiraniye amasezerano n'amacano zirya za YouTube cyangwa izindi mbuga, kuko dufite ikibazo cy'uko abaririmbyi mu igihugu cyacu kitaremererwa monetization kurihwa. Ariko tugaruka kuri iki naco icyo kintu rero nariko ndasongora mvugaye neza. Igituma nciye ngaruka Iwacu mbadi ico kibazo nuko buryo umaze kuja hanze ntuburi muhira. Muhiri wawe niho hategereza kuba hari source y'ubuzima, kuko ahantu baye niho haba hakwiye kubaheza kuruta handi. Rero ni vyiza cyane yuko iki kintu c'imbuga ko leta yo dufasha kujya ibindi bihugu byagiraniye amasezerano nayo ni za YouTube n'izindi, kugira ngo natwe igihugu cyacu kibe mu bindi bihugu bishobora kuba byo habwa monetization, hamba ibintu bigende neza, natwe abaringi turonka ico tubeshaho n'ingene twoshobora guteza igihugu biciye mu gahogo. Hamba natwe abaririmbyi tukamenya umufuko wose ukabamwo ifaranga. Ariko turemezanya yuko umuziki cyangwa kuririmba bifise amafaranga. Muziki urimwe amafaranga mu gihe mu Burundi jewe sinibaza n'abayaronse baba bayaronse biciye mu bundi buryo bakoresheje bwo kwifasha. Ariko ntibimera ko ari umuziki niko nagusigurira mu kwifashisha ibindi bihugu vyemerewe guhembwa bita monetization. Mu bihugu vyemerewe guhembwa abaririmbyi bafite ubushobozi bwo kuronka amakonesho yabyo barashoboye kukonekta ivyabo bifatana n'ivyo bihugu, biyandikisha ko baba muri ivyo bindi bihugu, hanyuma rero monetization zirabakundira amahera barayaronka baba mu Burundi. Rero mugabo ico novuga nisabira nuko Burundi natwe twotera iyo ntambwe yuko natwe igihugu coba mu bindi coba nk'ibindi bihugu byashoboye kwemererwa monetization nk'ibindi. Reka ndagushimire Producer Magnifique, urakoze ku mwanya mushoboye kuduha. Nongera mbwira abakunzi ba Eric Burundi TV yari Simba from Seed aka Bin Laden Sharpshooter, nari kumwe na Producer Magnifique cyane ndayisaba Magnifique, tumuzi ku mundirimo Umugore w'Ingare, indirimbo nyinshi cyane zoba zarakoze amateka cyane mu gihugu cy'u Burundi kano hanze. Ndabwira ati commentaire yawe ndayikeneye ngaho twumve ngene bakiki kiganiro, ndagukunda cyane, ati ciao.